Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana mu mpande zine z'isi ni kuri The Young Generation TV turabaha ikaze mu mwanya w'amakuru aho tubabwira amakuru avugwa hirya no hino mu mpande zine z'isi. Kaze ni murano makuru. Tugiye kubaha ikaze rero kandi tubaramutsa tubifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose, tubabwira kugira subscribe cyangwa kugira sabone abakoresha igifaransa. Amakuru n'umunsi rero tugiye kuyahera mu Burusiya, aho ku munsi w'ejo Perezida Vladimir Putin yashikirije amakungu n'abarusiya muri rusangi ijambo yagejeje ku nama nshingamateka. Ijambo yashikirije ari mu nama nshingamateka nako aho yavuze ku bijanye cyane cyane n'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine iyo bise special operation. Ibi rero mu byo yavuze reka tubabwire bimwe mu byo yagarutse ko mu by'intambara iri kwiraba. Ni nyuma y'umunsi umwe gusa aho yaraheje kubonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yagendeye i Moscow, aho nawe nyine yamubwiye ibisa n'ivyashikirije abarusiya ku munsi w'ejo. Perezida Vladimir Putin rero yaramenyesheje abarusiya n'amakungu ababwira ko iki ntambara batanguje muri Ukraine atari intambara by'ukuri batanguje muri Ukraine, aho yavuze ko wewe kubwiwe kwabaye kwirinda kuko igihugu ciwe cari kigeramiwe n'umutekano muke waterwa n'igihugu ca Ukraine, kubera ngo igihugu ca Ukraine cariko kirinjiza muri ico gihugu ibigwanisho bivuye mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ubu navyo byari biciye kubiri n'amasezerano bari baragiranye. Byatuma rero Uburusiya bubona ko bufise umutekano muke, ngo byari ngombwa rero ko Uburusiya bukora special operation kugira ngo bukingire umutekano n'imbibe zabwo, ngo na cyane cyane bukingire abantu mu karere ka Donbas region, ngo basa naho bagomba kugirirwa ihonyabwoko kuko ngo bino bigwanisha Ukraine yaritanguye kubikoresha muri kano karere ka Donbas region, kuko izi ntara za Luhansk na Donetsk ngo zari ziza zamenyesheje ko zikuye kuri Ukraine. Ukraine rero mu bigwanisho byavuye mu burengerazuba bw'isi ngo nibyo yaritanguye gukoresha muri kino gihugu, muri zino ntara zikukiye. Rero Uburusiya bukaba bwakoze ngo special operation ngo kugira ngo bukingire abanyagihugu bariko baragirirwa ihonyabwoko ndetse ngo bukingire n'imbibe zabwo. Vladimir Putin kandi yongeye kumenyesha atajya umunwa avuga ko special operation batanguje muri Ukraine itazohagarara idashitse ku ntumbero yayo, ngo byagenda gute uko byagenda kose ngo special operation yatanguje muri Ukraine igomba kuzorangira ari uko ishitse ku ntumbero yayo. Yavuze ngo turafise ubushobozi n'ibikoresho byo gukoresha, ngo ndetse ngo n'ibyo turakoresha ngo hamwe byaba ngombwa ngo turashobora kubikoresha, ariko ngo nta nkeka nta n'ikintu na kimwe kizohagarara imbere yacu ngo gushika ku ntumbero twihaye ngo kuri iyi ntambara twatanguje. Ibi rero yabwira abarusiya n'amakungu ababwira yihagaritse ko cyane rwose abiboneka ko afise nyene igitinyiro, avuga ko adashobora guhagarika iyi ntambara muri Ukraine mu gihe itazoba yageze ku ntumbero y'ico yayitangurije. Ibindi yongeye kugaruka ko muri ijambo yabwiye abanya Ukraine ndetse n'amakungu, yavuze ko ibihugu by'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu byose biriko biraha ibigwanisho abanya Ukraine ko ibino bihugu byohagabira cyane rwose, kuko ngo igihe bizoba ngombwa ko Uburusiya bubona ko bino bigwanisho biriko birangamira umutekano wabyo, ngo Uburusiya butazokwihanganira ngo kuba ubwa mbere gutera ibihugu bino bigwanisho zoba biriko biravamo. Yavuze kandi mu majambo akarije cyane rwose avuga ko ngo bashobora no gukoresha ibigwanisho byabo ngo bya rutura, ndetse ngo ibigwanisho byabo ngo biri special ngo bashobora kubikoresha ku gihugu icyo cyose, ngo byaba ngombwa ko bacivuna ngo mu gihe cyo bibonetse ko kigeramiye umutekano w'Uburusiya n'abarusiya muri rusange. Ibi ni muri aya majambo Vladimir Putin yivugiye ari mu nama nshingamateka y'Uburusiya. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто.
а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали.